mirongo ine uko onye n'umutumire wundi twe kwakira afise indirimbo ari kumwe na $10 ari kumwe na Mr. Lee abone ko Mr. Lee muramuzi hariya anye muri JC Production ari kumwe muri akosha abantu bagiye bazungurukana henshi nka Mr. Lee muri JC Production yace mu management nka zitatu canke jewe nzi $10 kuva muri AJ Agents hamwe na Booster Blues na waciye muri AJ Agents naciye muri AJ Agents muga nta masezerano twari dufise na $10 nta masezerano yari afise muga nayo yaravuye yonyene mwese murabihevye baravuye. Asante sana nuko rubambo OG ndiyenderisa twakira mutumire nuko amaze kuvuga ariko bamaze kumwumva indirimbo yamaze kuyumva indirimbo yitwa Crush indirimbo yakozwe no mu video muti Alpha nenda Alpha wakoze video ni DOP wafashe kamera. Ego asante sana kaibu cyane meze neza. Ego meze neza ndashima cyane gose. Ego Buster Bruce bisiguri kitubwire. Buster Bruce ni izina ry'iwanje nyene hama Buster Bruce bisigura gushwanyaguza kubera nakunda umuraperi yitwa Buster Rams camura ijya Buster ndayitoye ntaco bitwaye rero nari nanasomye na nabi wasomye boost bari basomye ca kimogi ni kimogi kumbe Booster ni kimogi muga kiri mu Congereza ni Buster rero wamutazi kimogi ko cyitwa Booster waruzi kina na musazi wewe nasomye Booster kiyovya bwenge oya sico none Buster Rams no mufana no wakuze ufana ego Buster Rams yakubida hip hop banyaruzi ariko numvumenga ubwe na slow ko tugira ko tuva kanya oya naje dafise izinyaruka gatoye nk'amasegonda nka 10 twinjize umuhe beat nk'izo zinyaruka mutemiki beat dutemwo beat yasi tukoresha umwanya tubinyarutse reka tubinyarutse ariko biri kose imbego nturiyo beat ntaco buratubwira izo zinyaruka nyene fresh zinyosa fresh canke ni just kubyo by'ugufana bivuga ati je nta mufana bisanzwe ubundi bwo je nta mufana nyene beat ubibanye na beat ubufise na inspiration burimwo niho cuvuga ati reka nkora indirimbo igenda ku BPM yuko nuko bivana na instrumental rero we uburo dufate mu mwanya wewe uja mu kibanza uiteka mu kibanza ci ukaririmba mu kibanza ciwe ndi mu kibanza ciwe ni Buster Rams mu Burundi nyene ashaka Buster Bruce Sosoke yazutse none wewe wigize wewe nyene nyawe umva utoririmba jewe nyene wanyawe rega niwe jewe nyene ni je Bruce nyene wanyawe muga umuntu aba yakwespi ukavuga ati umuntu muga urosha wewe ico mu yusumbije abandi ntibigira bavuga n'ababenspire bavuga ngo ni jewe ngo jo menspire Mohamed oya ivyo nibibaho kintu cyose ukora indirimbo yose uyikoze haba yindi ndirimbo wumvise iguha ide kandi batubwira ngo baba baryamye mu ijoro ngo akayide ngo karaza ngo cabihe oya nukubesha ari gihe ahubwo kwanza nk'indirimbo nasoye Crash inspiration yaje ndi muri studio gusa nagiye atani kintu kimwe nta programme mfise producteur ndamubwira nkorera beat imeze ukunya ya dancehall acarayikora candagira fresh twagiye Pubu imerudi kama Nike, sina fimbo nimeshikilia mic, ukijana pupa utasukwa kipara, natengeneza kazi ili nipate hela. Hakuna liye juu sote tupo chini, na naliye baki namba moja kwenye top 10 kwa flota nyongwa, kisameo utafungwa. Mina lewa bia wona lewa sifa na kupiga dili zisizoku na marifa. Utapotea unapokwenda ukisahau ulipotoka, urachari kibundo unatamani kufoka. Muziki so kuandika tu mistari, adabu ni lazima kuliko maji ya ugali. Ameondoka akisema never die, musijali amerudi tena Sosoke, amebadili sauti na soundi na sura. Asante sana ngome fani sauti na soundi na sura ila bado ni Sosoke nanye bamufana Sosoke majama make nawe Sosoke niwe role model wanje muri hip hop y'indundi hama ijya Buster Rams nakubwiye kubera nabonye Buster Rams atabi nashatse kuraba ikindi kintu cojana n'ijya zina ryanje rya Bruce canto rijya Buster kubera abanditse Bruce acaza ba Bruce D abandi ba Bruce benshi ariko ntiwagize kakandi ka speed wampaye beat igenda ukenye na flow without beat do it without beat because that beat
ata beat. ako ni gushaka Ah, gabi sawa. Amahera amamula amamani kuyabona ijoro n'umurango biba umugani pesa imegombanisha ndivyo ngozi wa dini anasababisha vita panakosekana amani uyafise ubona inshuti nyinshi invitation zigasohoka ku bwinshi ufise amahera uhurumbirwa na benshi abusumva imyaka bakwita mutama abakugira inama bagira inama udahari famiye nikora inama. asante sana nuko anyway basta blues udahari famiye ntibagira inama None wewe uri umubosi famiye yokora gute inama utarashika barakurindira. kenda fresh utanga muziki ryari musaza wewe Natanguye umuziki nk'umwuga neza muri 2020 kuko ubwa mbere nabikora nyene ndiko ndiryohera kubera n'umwanya ntiwanyorohera kubera ishuri wiga amasha ndahagarika niga kuri lycée de la dignité mejeje mu Ngagara ego mejeje test ya 10e ca ndagenda guhereza mu gihugu c'ababanyi ego amasha ndagaruka rero ubu niho nagarutse rero kubikora nk'umwuga niho nashikiye muri EJ agence amani twumvikana ku bintu by'amasezerano ca ndavayo butimo ishatse gutubira cyari giki ugereje kuraho hari ukuntu bacereza ibikorwa n'ibindi bikorwa byinshi bambwiye ngo bavyivye umaze gukora indirimbo 13 kazamba ngo bazivye bazitwara muri studio umva ko ari ibintu bicana intege bazi gukora indirimbo 13 hafi album yose ni ibintu byagutwaye umwanya mwinshi muri EJ agence mugira mushike mwakoze mwaciye muri competition basikana mu ngo 5 10 ba mbere cyangwa 5 ba mbere twari abantu umengo amajana 2 mwasiga abantu duca dusigara turi seti ego hamwe batendala bose barimwo batendala baslaya ego wari happy birthday King ayo nundi yitwa Vum Eddie Vum ego mu bantu amajana 2 mugasigara muri abantu ndwi twasigaye turi set bacabye bazakorera iki rero baradukorera indirimbo imwe niyo yabashe gusohoka muga je nari maze gukora indirimbo 13 muga imwe yonyine niyo yabashije gusohoka niyo yasohotse video ni inye yakorewe canke yakoreyeyo niyo natangiye gukora ubwa mbere before yiyi yego yitwa I love you nari nakoranye na Slian uraje gukora umuziki no muziki usanzwe kubakorwamo n'abandi bantu challenge wazizo zo muziki bigenda kose biteguye gute kumazo challenge uziko ibyo muziki usanga ibigoye gatowe ko biri kose tabizi natwe umuziki ubu niyo meze ashimwe by'umuziki kweri biragoye mugabo uko biba bigoye ko sujana navyo none gasha bigi diplome ko vyanse kwintunga reka mpigira handi vyanse gutunga diplome bijye nakari kadofise sha ntako kweri nuguteka imitwe nzi ko Bujumbura bateka mu content creator rero guteka imitwe tu guteka imitwe munabonye abanye ngene ubayeho akabona nyene umubiri akabona nyene wambaye amasheneti kiniki abate umuniga avuze atakaza afise abayeho gute cyo mu content creator uravyuka ukarya ivyuma ukarya pompage hamugaca ugenda ugateka imitwe iyo urateka imitwe uraryama nyene ugateka umutwe ukavuga ati akantu yakanaka ya reka ndagateranye ndabikona uronka basi na 5 ubuzima bukaguma bugenda buke petit après je mfashe twigaruka inyuma gatoya muri hip hop yawe ego wa hip hopuye nivyo kandi hip hopura neza cane uri mu hip hop zinyawe ariko kandi nshengaruka inyuma gatoya kuri challenge yatanzwe na Fabil na B-Face warayibonye cyane wabonye narayibonye none katacu wayivuze kandi uri mu hip hop z'ingufu urazi rero ndakubwire kuja muri studio kugira ukora indirimbo umaze ukariya nka 150,000 aho onye baba bagushiriyemo nk'imiyaga akavuga ati ya uri umugenzi nabonye peti yangu urafise impano 150 zana pe kuyajya ne mugiyo 150 yanje nogenda nkayitangira umu producteur wa audio gusa hama nkora indirimbo ndiko ndadisinga B-Face kweli aho numva ko nobanturiye amahera yiwanje hari ibindi bintu amerano yakoresha ngakoresha yindi ndirimbo nundi muntu azokumviriza ikanamukorako ikagira icifashe ikagira n'ikindi kintu kizima ubisanzwe uti wanka konona ayo mafaranga canke harimwo nako gutinya canke ntako gutinya hip hop nta muntu atinya ntibibaho iyo hatakora amahera bari kwa wamushije iyo bavuga ati ni competition mu disinge wa mbere hazoba gashimwe akanaka ukumva ko amahera yazo bakoresheje azogaruka mwayo wonye ucujamo ariko competition nayo wibuke yuko haburana babiri hagatsinda umwe bijya anye rero bijya anye usanga ari bajya bariko muraharira bajya abantu kuri Facebook bajya abantu bari kuri Facebook no kurigana no mu biteramo ntibaza umuyandi majambo ngo abantu bose basubiza iya ndirimbo bari babuze ico bakora
n'ubundi none uci ugenda kwishura umuntu kandi ikindi naco je sinari kugenda kumwishura kuko nta hantu namwe yigeze andisingamo nta murongo n'umwe nigeze mvuga ati uyavuze jewe oya muga je hari indirimbo yamaje kuvuga ko muri hip hop ndapasa naho ata passport ya rap yuda mfise iyo line ndamaze kuyandika je ndi umuraperi ndengana simaka rya visa Bface sio yitwa rap yuda niwe nari navuze hajyanye muga sinchangira indirimbo yose mare indirimbo yanditse umwanya muto je indirimbo ndayandika nk'isaha imwe mandayiheje jumva sinofata isaha yose ndiko ndandika ndisinge Bface on the floor she is my brother ndamwubaha arabiza bikora neza ameze neza mugabo wapi sinashimye gusa kuyishura asante tuze ku ndirimbo yawe iri kumwe na Mr Lee hamwe na $10 je kuba nanzi nyine Mr Lee ndamuze $10 ndamuze ntarizi yari wewe gusa mwana mwakwa ino ndirimbo abantu bwe mukorane nuko mwari muri muhuriye kuki $10 wewe mwarahuriye muri AJ Agency ariko Mr Lee we ntimwari muri kumwe wayi wakoye nabone abantu byagenze gute mwakuye byagenze gute Mr Lee n'umugenzi wanje kuva kera tugitamba ibintu by'ama dance modern je natamba muri Black Snake no muri West Camp Snake wewe yatamba muri Black Snake kwayitamvye wewe yego yabatoye mugabo oya yabajya nyene bakuze yatamba 2011 nari ndimwo tubambere ngaho kuri École Française tamba 2009 ahubwo muri yantuze hajya sinarimwo tamba 2009 yateguwe na radio Renaissance zose zari za Renaissance hajya sinarimwo ndibuka nigane 6e ariko ndabira ko nkuru nibanyemera ko ngenda gutamba muhira nari nkiri muto hama Mr Lee nawe twahuriye no mu repetition ibintu byo gutamba ama big boy bijya ibintu byo kwikaraga niho twahuriye rero dushatu bagenzi uko twamenya nuko kandi ikindi kintu naco iyi ndirimbo $10 yari kuririmba refa oya refa yari kuririmba Kid Ngabirano Kid Ngabirano kweka cyaririmbye rero Kid Ngabirano ataririmbye umunsi twari kumwe na Kid Ngabirano turindiriye umuproducteur bashi bamwiba disque deal umuproducteur ntiyaza umunsi umuproducteur aje dukore Kid Ngabirano nawe ashambwira ko agwaye telefone yo ntiyari pasa telefone yo yari pasa yari yaguhaye n'abantu bakuze no z'ibintu bagwara abapapa ntuzi umupapa mota n'ukuntu umwana aba mota hari umuntu nyine usanga mota nk'umupapa nabitahu gusa rero ako kantu hari ukuntu umupapa mota n'ukuntu umwana mota ako kantu so kimwe iyo ngeso nta yibana rero yari yagwaye nanje rero nariko ndihutisha umwanya kwihutisha umwanya bica bigira iki $10 acambira ati yana je maze iminsi nta bikorwa mfise ndiko ndaboneka simbona ukuntu ngaragara wewe nimba ufise projet ntamwo none wewe Kid Ngabirano umubona gute mu buzima busanzwe Kid mwavuze mu mamagare mu mubaze tufatiye kuri ico gisanga cabaye erega ico ni gisanga mu bisanzwe Kid Ngabirano wara ku munsi wa record oya yari yagwaye mwijoro yagwariye mwijoro mwijoro acaguma renze gushika mu weekend urabizi nawe weekend abatahuye acaguma kwaye gushika umunsi wose umunsi wo kuri codinga twapanze dimanche samedi nawe urayizi ya Bujumbura ukuntu ibimeze ni miriro yakanga ni miriro ibiskanga anyway ni miriro bari miriro nayo ubundi Kid n'umwana mwiza mu buzima busanzwe ni umwana mwiza kwera aratekereje yego ni imfura abavyeyi bamutanga kwa karorero muzobe nka Kid Kabirano asante saruko reka tuacha ko twavugana byino ndirimbo bavuze ati Mr Lee na $10 cyayizamwe mu ndirimbo yego irakozwe imaze amasaha nayisohotse yego je naravye video ndavye nyine vya mwafashe video mbere ndafashe video iyi video umuntu yayifashe so yayikoze umuntu yari yayifashe amasanamu ni farsi director entreta yego bamurekuye hama oyaha imaze igihe no kugira ndayaronke izo material yambwiye umuntu ngenda kuzitora ko namusanze hari muri interna acambwira ugende naka akurabira ibintu by'iwawe urege umuntu aca abiguteranyirize bimwe nasanze vyahiye kwabaye gusa kwiyaranje hari ama image menshi atarimwo
aho gucura bamaze kudepansa amera menshi iyi ndirimbo yasohotse ku bisanga iyi ndirimbo ibisanga bivuye kwa Kid iyi ibisanga bivuye iyi ndirimbo rero byose ibyo bisanga vya mbere rero iyi ndirimbo iri muri zimwe biba hariya muri AJ muri 13 niho yari twari twayitanguriye kuyikorera yewe gaye gusa rero nari nzi sample yayo nari cyambere ico onye icya kabiri bamwe umuproducteur aje tuyikore yahejeje beat bamwe ba disque deal tuyitangura kandi bushasha gushikihere no munsi iracari mu bisanga miziki isaba umutima ukomeye kuri video wavuze uti ko yacakubwiye uje gutura amasanamu ateye amasanamu ninde ni umujamaraho yitwa Alpha niwe akunda guteranya ajya amasanamu ya ntuzi ya Fanny Lavine na Noraski nico gituma kubera nimbura abaneza aho hantu bari kuri piscine hariho ama image yagiye siwe yafashe mu yafashe ama image ndiko ndakubwira iyo ari offers kameme nk'uwo yafashe yari kubona ikintu ategezwa gukura yari kubego yari hajya umuntu yafashe yabaye umuntu ya directinze akabikora byose biba biza bifise ikintu kirenze gose ariko nene kinani cyo mfise nyine kuba mwarahenye mu muntu uze mu ntibisada kivuge wase ukibwa ndakivuga kuba mwarahenye muri no ndiyo mukacameka mukanayisohora bimeze uko nta guhena gute baramenya mwambaye iboka nakerekana n'imi nka ntuze nka Mr. Lee wewe ni finale oya ahubwo hari undi rero yambwiye ibintu biri controle nawe yambwiye ngo twari twambaye nabi ngo ni muri piscine ngo ubundi ngo bakobwa ngo ntibari kuba bambaye ukonye bakobwa sawa bambaye bijinsi none bakobwa sawa muga ku bahungu nabumva basi kuca wambara ntuze nyerekana ntuze yawe ibihimba vyirondoka navyo si vyiza shaje sindaraba neza bava ndayisubira ngo ndawe bafite abantu ntuzi n'ibirimo urazi je narayiravye gusa muna yaheze kuko iyi ndirimbo siyo nari natagetinze gusohora nuko bari banyivye flash projet nagomba gusohora cyamba ndayibuze gato cyo nikindi gisanga ndasohora iyo onye ibintu biravuye flash Kid ngabirana kwibira hariya Kidi oya ikibazo oya gisanga bine Kidi bamuhagaze ko gose nawe ari muri ivyo bine reka ndakwereke Kidi ngabirano gusa niwe yari yamaze gukonfirma no babwira naho uwundi nawe indira gatoya kandi nyene bari kumwe ayo uza kumuvuga bye ko bari batanu Joris Yesu Kristo nabasi nemera na Joris kandi babana jiwazi bose bagwariye umunsi umwe umva urabona ino muziki iyi muziki turiko turakora ugwaruka rwinshi cyane kuja ku mavi turusenge kasha mugabo hariho bamwe mu manager bavuga yuko ari kwirekura oya si kwirekura tera ivyatsi rabo ba manager bavuga gatacyo bitwaye oya ahubwo ubunye ndatangiye gutahura rimwe hariho aba manager bamwe bashaka gushiramwo umutahe umusani abo basani ugasanga ntibashobotse bagaca basamara abasani badashobotse je ndamaze kubabona kandi nzoza ndabavuga wa mbere Kidi ngabirano nimero 1 nimero igira kabiri Joris All right, thank you so much. Sabisi Black FM nabyumva. Hey, uko turaryohewe. Ujya umutwe. Narukisho kwikorosho. Ay. Yaryoshe. Anyway, ni crash. Ni Busta Bruce, kari Busta Bruce akumwe na Mr. Lee amwe na $10 indima bise Clash indima z'amasaha 8 gusisohotse abariko wifuza kumushigikira nandike Busta Bruce kuri YouTube amusupport. Busta Bruce ajandika gute ni Busta ni B U S T A B R U C E B U S T A B R U C E nuko haba tubona indirimbo bameze for star ushaka kubona ivyo bisanga